umva nakubwire cyamabara baca umugani mu kirundi bati ugutwi kw'impene kumva kokeje hari umunsi w'iwawe uzomera nk'amasaka hama ibi tuvugiye ngaha ni itegeko rya Dani uzorihonyore uzokwibonerako CHEVAL lafise nyirabukwe sinovyemera yuko umuntu mwiza nka CHEVAL nyirabukwe yofungira ngaha ntegerezwa gukora icarico cose kugira ave ngaha kuko CHEVAL ni nka papi wanje ibintu byinshi rero byasize kandi byari byanacanda mu mutwe cyane urabona rero ugenda uri nibaza yuko hari ibintu bivugwa kandi hari ibintu bigirane bisaba ikarate muganane uru rugo rena renda rugo uri bukatagena rifungi wariya kandi ngumi nake urati ibintu nake urati ngano nake amazi mu maso kira kintu cyose kuko bitwa simarahana muswatarahana uvuga ati yamba sinema yabaje yabakomando yabajaki cyane ino urugo rumo hajaki rurarenze nuko narabona ngene Daniella akubita sindamubona ngira ngo yo bakurundi rugero cyama narakubita hamwe nana yoma estimi bose akagwa mu kosa canke muswa akagwa mu kosa cyo yombona mukuvuga abandi bantu mukavuga kira kintu cyose ururugo rurima barera masaka tureke guhogo yahogo yadutera induru tuvuga kahise Imana yaragufashije iguhuza nanje Imana iragufata gushira mu biganza by'iwanje utuba wumva yuko ukize iyo hataba Imana igushira mu biganza by'iwanje ubura umupfu wowe uzi neza ko urupango rwose ari tinda rurongo wowe uzi neza yuko ujya Petit Frere Dani njyewe muzogita wowe uzi neza kari jewe natanze itegeko ryo kubora hariya kugira no pfira ubusa wa mwana wa mama wowe uzi neza kari jewe nafashe umwanya ndicara na esitime ndakabwira ati sasa Petit Frere udashatse kure kuri ryambwa njyewe nawe uramba nundi mbona kaka Petit gashaka kunzana ibintu byinshi kubera ko katanze ngenda kuri Petit Frere Dani kaje gadogo kiwanyura kabo abaki kaje ka Petit ndakabwira we Petit Dani udashatse kure kurya mu nakunure kuri ryambwa ikavajyane ko tuzatubura umuntu atutekera imisosi ngavuga ati iyi mbwa reka bagakureyo kaze nkabandanya kati gusa kasubira urofa tuzoca dufitondera mu mbavu mama wutama mara nura uri hagarara kugira koma jamuvuze muri koma jamuvuze tama mama wewe uri kuri takadogo Dani nyene urupanga uri kuri tande wewe sema ngone watangira ubusha wewe mugabo ngahanye no mu runo rupango wewe nandara wo mugani nje bandimbwa mugani yo na Dani ndimbwa reka ndakwereke yuko je ndi Petit Frere ko Dani ari Petit Frere ndiwe ari ndiwe boss wo mu rupango wastim boss wastim wanga taga wa musega ndashaka kumhamagara cyaguma yigira ibintu byinshi kandi taduma wastim yo nirenge kuratepte wastim yo wastim hagaranga wastim wani baki uri koye moke uri sitibase mu mutwe uri sitipama mu mutwe uri sitikome mu mutwe uri baki byo dufite negeraho cyane umuruhuje ndos izo mugitene cyane umuruhuje nakukora kitosha nata nishobora kumukora kitosha kwa Petit Frere hama wenda guhamagara ukati wanakunze umarero we Petit shara kukubwira hagaranga uka Tony boss sasa Petit Frere gusa kamapo kiwaje mu mwanya kame murabona tutudusa nabi sikiri bibirato byawe ngandi kunda yakane imbaga magara reko hamutwe bibirato byantu kene byot hama nutebe kora kondi yihuta kora shumana nura
hamwe ibi biratugenda byatuzanire ngenda ku kimapu cy'uwanjye cyane nturi umwana oya nawe ruco profit abo muno nabishana nawe nabishana nawe tawabya twambwa we kwanza muri kwaje kwa kwanza manzo amrete kwa kura kwanza ndio ya twambwa we tena sura kura kwawe aha sawa yamutsa Arakuseka. Korida. Alimitsi. Kora nibyo hande taneko byabangwa. Kora mweningoka. Ushenze. Nanza kora niki? Akore niki? Wewe umupasonga. Nani wana gukunda umukushuri. Kenda watapeti. Kenda ngoka kandi uzani amazi. Wewe mfisi nyota. Uzani amazi. None tama uyu ni estime. Tanga ni foto nywe bikona oyanisi. Uyu no yamanye hariya. Uyu ni estime umwe yangaranguka nkabona nka aribo. Niba niwaye birato byawe. Wowe ngakiriko turasanga n'ibikogwa ari inyuma. Ambaranda kubwira. Nakubwira ati nije ni boss he. Murupangu. Turaraguja kure. Nshatse kukwereka ko yuko nawe ni watano murofa. Ukangana ubujakanyi, ukamvyonda mu mutwe, ukashirira mu mutwe. Umuryango urakubona uhita ugenda iwanyu nzogwaya bisi yonyene ufite. Okay, nimba nawe uri boss nabonye wa mbere utegeka. Ushobora kwamagana nawe mu squati, naraba nawe kakuba nkuko nawe umuha. Biza rero baho. Ngitumye ndamamaganga. Babizi ko muri mukazi. Yes. Barabizi. Rero ibyo kwigira yuko muri basaza ba Pinera canke ujya mu mama ari mama wanyu ivyo mubyibagire murabizi ko muri mukazi rero ikintu kimwe no babwire hariho ikintu ushaka ko muja gukora ico naco mushaka ko muja gukora n'igiki shaka ko muja kwa cheval cyo muzo bamugiye gukora mugenda muvuga ko mama wanyu mwamubuze neza cyane rero mumaze kumubwira ko mama wanyu mwamubuze umva ubudeja mu bamwenyene ariko ikizoba kibajanye mwe murakize kugira mu penetre mushike muri rya rugo hama igisabwa ni mumaze kwashika hajya murazi ko muzoba mugiye kwigi abizi utegerezwa kugira gute kwitwara neza mukarindira gusa ico Dani ababwira kandi ndabasaba yuko ico Dani azobabwira muzogikora mwe muzorindira ico Dani ababwira muzigenga ubu hamica ababwira mujana naco rero ico ndabasaba muri rujya rugo mwe muzohaba abasaza ba Pinera uzovyitwaramwo nabi amaboko ndamanitse azobigwamwo kuko uyu mukino turimo ushobora kuba mutabizi amaze guhitana abantu benshi amaze kumeneka amaraso menshi rero nimwavyitwaramwo nabi namwe muzobigenderamo ico ndabasaba no kwitwara neza mukarindira gusa itegeko rivuye ibukuru Visa boss twebwe ndibaza yuko aka kazi turiko sakambere dukoze mu buzima bwacu kuko nka jewe uravye niko kazi kantunze maze gusesa amaraso y'abantu benshi y'abatama y'abasore y'abazungu y'abaki ni kuvuga yuko rero jewe zo gutunganiriza nk'ukuri kurabyifuza nk'ukuri kurabinsaba gusa dukora nawe uraba dukorera neza hama ndibaza petit ferezu mama boss twebwe ntimugira ikibazo sivyo turazi kazi agaciro kacu tumaze gukora ubuzi bwinshi kandi butandukanye n'ubu ko tuba tuzi impembo yabo kari nzima kandi ari cyo bari kuri twebwe icyo nakubwira ku byo hejeje kuvuga ni ibintu byiza cyane kandi bifise igishimwe nkuko ubihejeje kutubwira na mukuru wanje yuko tuzogenda kwa cheval
kugira nk'amenga turasaza biwira nivyo niyo tubye tuzobikora kwe tuzokumva gusika ivi bukuru hama dukore kandi kino kubwira ni kimwe tubwire turi abana turavuge sivyo icyo tuzokora pese turabizi je kino kubwira nk'umuntu azi akazi agaciro kawe agomba ndakubwira yuko nzoheza gukora akazi kiwanje ndashikiriza raporo namwe amafaranga bari ku meza ushikiriza amafaranga hama nibaza ko tuyaze neza tuyaze neza ubu igikenewe no kuja ku kazi gusa hama ntugire ingorane y'amafaranga icyo si kibazo we kora akazi wahawe n'uwagakora neza amafaranga ariho icyo si kibazo Sheri, what's mama? Sheri mama yabaye iki? Ko mbona ngo mama yabaye iki Sheri? Oyambwira mama yabaye iki? Mama yabaye iki ko mbona busi yabaye iki? Sheri nditsa hora wumva nakubwira. Oya, mbwira kwanza mama yabaye iki? Yabaye iki ku buryo nje mbona bamubushegitse iki? Umva Sheri ndakubwira. Iyi foto ubonye nanje bayindonye icyuko nyine. Utangaye nanje ko natangaye bayimpana. Ariko humura. Oya humura. Ibi ndabikora kandi bibaho mu buzima. Batwe nabwiye yuko dufise abasi benshi. Umuntu agenda n'abasi benshi. Humura ndabikora ndaza kumurekuta sibyo. Bayimvise sibyo. Ndagusabye. Oya n'ikibazo mama aramererwa neza. Shaka kumenya kwanza ninde yamufashe yakoze iki habaye iki? Kubyo mama wanje mbona bamufashe yagize iki be? Ngire umva nashaka kwanza ikintu yakoze abantu bamutwaye ni bande naje ntacunzi nivyo ngoma njemo rero amana bikavyese muri telefone yawe umuntu abintu ikiuko nyene oya jisha kumenya kwanza ikintu yakoze oya umva oya jisha kumenya kwanza mama cyamubaye nk'ubu usaba abantu ikifoto kunyene nivyo ngoma njemo kugira ndabitunganye menye ikibazo yafatiwe hamasa taxi ikibazo naho oya nta kibazo gira humura mama ndamuzana neza Chef, ahantu hari ikibazo muhira hariya hari umuntu bafashe numva bariko baravuga yuko ari mabukwe wawe ese ivyo bintu nivyo canke sivyo cyane mabukwe wanje cyane nyina ujya mugore wanje kandi rero ntegerezwa gukora ibishoboka byose nawe ukora ibishoboka byose avajya ahantu kuko mu gihe akiri ajya ahantu simbona ko ari ikintu tushobora gukora ngo bigende neza kuko nawe sishaka amenya ubwiwonde wejewe uranyumva ugende wicare utekereze wiyumvire buri kintu cyose ubona ko gishoboka kandi uko ubimfasha cyane ubifashamo cyane ni wewe kuko niwe mubana niwe ubona plan zose zajya ahantu ndabikeneye tarenga iminsi 3 nukuri chef ivyo bintu mvuze vyari ivyo ariko jewe hajya simbona ukuntu kuraho ahubwo njereka ngende mpange akarere siga ibintu ku murongo neza nawe uzoce uzana uyundi muntu hajya yo musohokana kuko je ndamusohokanye kiboneka ibindi bintu noba nkwezi yindi nduru hajya urabona yuko nanje mbayeho kubwintunze kubw'ivyo rero reka nje ngende mpange akarere hariya nawe uzoce uzana uwo muntu nace bajana ko je sinokwemera yuko mabukwe wiwawe ari nka mama wiwanje sinovyemera yuko ahangayikira hari ko wewe ndagufata nka papa wanje iyo hataba wewe nje sinzi ku ubu kunumba meze ikindi naco wewe sinokwemera yuko bokugirira nabi jewe mpari no kwemera nkapfa ariko we nkabona ibintu byawe bigenda neza kubw'ivyo rero nje ndakurahiye mabukwe wawe azova muri rugya rugo rwadani genda ukoresha amasaha 6 nyuma y'amasaha 6 uzoba wampaye amakuru meza ya situation yajya ahantu
isigaye je ndayisekera ugenda mukurayo. Dani Muswati kubona n'abamagara tuyage hari nifuza yuko muri kubashikiriza duhereye kuri Muswati ari umugambi yari yatuzanira ukumye twoshobora kwica ujya mwana mukuru dufise ngayi Beni ariko jewe naricaye ndumviriza mama Karago ndabona kimwe bivuze ko ndabona ingene twiciye musaza we maze kumva amajambo mama Karago umutima wanje warasubiye inyuma ndabona ko twumubabarira ariko baca umugani mu kirundi ati umugabo yindukiza mu kirago yindukiza mu ijambo ariko jewe ubu yindukiza mu ijambo kandi mumbabarire no kungira nafashe jewe nararavye umwana w'inzoka niwe nzoka ujya mwana ko tumutunze ngaha uno munsi nakayoka gatoya ejo azokura abisato atumira rero byiza rero umubonye hakiri kare n'umunyota we tunawubona rero je kunyana nisubiye ko rwa mugambi wo kumwica turabituma kuri hakiri kare kandi jambo ndabamagarenga niko tuvuga hari wavuze ngo umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo umugabo wewe ugomba wihindukize mu ijambo directement umaze kuvuga ko atamugabo yihindukiza mu ijambo hamwe ngo ugomba wewe wihindukize mu ijambo aho umaze gutakaza ubugabo rwose nzi icyo baca bakwita uraza ndakubwira ikintu kimwe niyo mpamvu ubona ntakunda kuvuga ibidakenewe niyo mpamvu ubona ntagira amajambo menshi kuko nanka kuvuga ibyo mvuze uno munsi ngo bize bingore gukurikiza ejo ikintu kimwe nakubwira naramaze gufata ingingo mwaravuze byinshi ngaha Muswati tumwice nawe tumwice mu nyuma tumureke je narafashe ingingo yuko azoba ngaha kandi urayinze naratanze n'iteko yuko atanu nkari kuri kumujya n'ikintu ariko igitangaje nukuri kurahindagurika ku munsi kukijyanye n'ujya mukobwa sinzi kiba kiragutuma uhindagurika uno munsi ukamwanka ejo ukamukunda uno munsi ukamwanka sinzi impamvu uri kurahindagurika kandi hajya umuntu w'umugabo ategerezwa kugira irangi rimwe ntabe nk'uruvuvu irangi ry'umugabo naryo ni ijambo rimusohokana bica bisaba ko arihagararira ubwiza indimi zibiri nk'inzoka kenshi birangira baziciye none Dani kugiye utambwiye siguro tugiri tumwice uyu mujama shina mwangira afisi indimi ziwe abishyira mu bintu by'imigani nimba ari Yezu wa kabiri aba yaje nga nega mu Muswati nawe wivuze kwiki erega mureke gusa muri fatanye nk'abantu b'abana dufatanye nk'abantu b'abagabo ko ubu nyene je ushigikiye wewe Dani ni kumushira gusa akantu nera 10 tumushinge gw'amazi gatera gapfa kubera iki esime uri kubishiramo ingufu nyinshi no munsi ko ndamuvuga yose kandi kidagiye wowe wenyene warase ko tumwica hari ikintu kinyegeje mayite wo yesti kuno munsi ndi ku ruhande rwa Dani bo baranyikuye baranyigaramye babizi efisi nimero kumwishike muko baranyigaramye estime Daniella gukaravye uno munsi ndi ku ruhande rwa Dani Dani na Muswati bambere ifuro ry'igiti wanahima bavuga ati imboga mbi niziva mu nkono mama yawe nimba kagakobwa kazopfa mu buzima bwanje gute kinjiye mu mutima wanje wagutse none kazovamo gute ko namaze kuwugara none kamaze guca bugufu
ufashe umwanya wugurure wambwa ndashobora kukubwira wuguruka masaka ukuru sinuguru aho usanga ari icyo mvuga ucukuye nakibantu ni maridari namusaba ikigongo rugurura ni wuguru ndetse sinuguru nawe ni wuguru n'umusi ni wuguru wamaso fata wugurura kwega rero nawe ubya kwega na kwega kwe Chawanga. Uyen jokore china kumenu mota. Chamama. Uranzi. Powe cha. Chahadara wa karofa. Ichara hasi. Na kumenu mota. Wekurani. na dobe sama bakucha Heneye. Umumama. Afungiwe ngaho. Hari ikintu cy'amasogonda atatu. Udakeneye ko ndabamenya imitwe mwese. Ubwonko ndabusanzaze ngaho. Urabyumva? Inyuma y'iminota ibintu ukora n'utumwe. Tarenga nturengura. Urabyumva? uriyo mucoza niwo munsi Kumuzana. Ndabamenya imitwe mwese. Amatengera kumita. Kowe cha. Hagara aho wakarofa. Ja. Songo bikingaho. Ndakumena umutwe. ngo Aha. Wese. Ubikigitwa ngaho. Ubikomutwa. Ubikigitwa. Ubikigitwa. Wacha ubika. Wewe wagakoga. Ubikigitwa. 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 Ubikomutwa. Kanda kunda. Icyari rero nici. Mugene mu murekuru. Ubunye nubo. Ndabahaye amasegonda ngaho. Haguruka. 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 masaka na munza ugene kumuzana wewe je bamfate wege Murachasika. sama page ndariga wakati ndo bamboreka sika Uranzi ntimunzi. ndenda kuti nyamavo mungu ndiko ndamubwira kenda muta kore ni wamuchuza Wesha habuze. Rero mubone ko ntarimo ndafirana. Reka maeme n'umutwe akanye naka. Kumahoro. ndibaza ijambo navuze ngaha hirya y'ejo mwararyumvise navuze ko uyu yari nyina bukwe wa Cheval adakwiye kuzobura mu rugo ariko uno munsi siho narindi estime sihari na muswati siho yarari ntabwo hari hanjye rero nta majambo menshi nkeneye nta mishwaro nkeneye gusa munsigurire ninde muri mwebwe yakoze ikosa ryatumye uno mugore atari nkabona no masaha nta birebeye nshaka nimusigurire ntarakora amaraso Dani, ubu nta by'ikigongwe kandi kibaho. Aba bahungu tumaze ko kubita kenshi mugabo ntibumva. Ubu rero nkuruhusha nzani isupana. Nkuremwo iginyo rimwe rimwe n'inzara zose ndazirokora. Ndazi baramuvuga. Ubu nta by'ikigongwe kandi kibaho. Muramuvuga. urashobora kudusigura uko byagenze biri mu matoroke ngaha cyane ntibikunda Dani nukora kwimana je ntabesha agese no besura bizi ibintu byabaye no munsi mvuze ngo ndabihere ngaha ngese no byumva ngaho nyene twatwumvise umuntu adodo tumaze kudodora umango tumaze kudodora amaze kudodora cha tugenda kugurura tugiye kugurura masaka ndamubwira ati masaka ugurura masaka ngo ngese no gurura ndavuga ati sawa agasanga ari Dani yo adodo icuro zinganuko ukanga kugurura akera kimana ngenda bivuga ngita ngo ndiugurize kintu nahuye n'igipawa wano nahuye n'igipawa mwizosi ngo mpa gityaye gikarishe aho nyine itose sinzi ko aririko kuva wayitose urayibona kugata isanje sinzi ko ndiko ndavuga itose wowe dushobora umutwe kubura ngaha igihimba kikaba kiri ngaha umunwa utuvuga ino ubwenge nabwo buzabuturuna mu burozirozi baduteye njyewe maze gukubitwa igipawa cyo mwitose ego ngende ngomega cyagarutse atatubwira uwo muntu ngo umuntu nyene yunyene nujya mu mama uwo rero ngo ninde uwo bita Cheval
niwe yinjiye muri rupangu ankubita urupangu mw'izosi akikubita ngaha azavuga ati mutamuzanye ndabica mwese nturenze ntuhogore Dani turonze ko ndakuba kandi uraje kuri papa wanje kandi kugira sike ngaha abyatiye kure ukuri kw'Imana kubintu cyamamara vuze nibyo sinzigenga kumugonguriyo cyazina kumugonguriyo n'ubusinzi n'ukuntu yagiye uwo muntu rukuri kubaho nyene ango iki power naciye n'ubwenga ko bayico yuko nayo ubwenga nyene mbonye dugije power ncandazimira niho ngibyo kumunye sinakose yako cyo yankubisa arangubita cyandi bukire ndahoze mo ngaha mu mibihano ahubwo sefaranzi kwa n'ukuri kw'Imana uwo muntu sije nabugize udamukore ibyabaye nga ntitwari kubishobora wiyota ibyabaye nabyo twari kugushobora kora uturuhara byabaye uko nyene kunyegera muswate Bome muko wanje yari yakoze ibikora inka akura hayazana ngaha none ko ndi ngaha ko nari nafashwe ntazi icyo nakoze ntazi n'icyo nzira akabi karatwengwa nkakeza jewe kuva mbaho kuva ntanguye kumera imvi sindamenya ntazi nikofukazi yo kwa nyumba kumi ntazi n'agashimene kameze ntazi icyo nari nazize none jewe shaka kumenya icyo bari bamfatiye kuko ndazi ko mubizi niho bavuga ati abagabo bararya imbwa zikishura none nk'ubu navuga narazize iki shaka mu bimbarire cyo nazize kubona mfata urabona ibintu rero bitambuye ku batanga gufata mama wanje sigenda kubwira buri kanya mbwira akazi ukora umbwiriye nta kimwe mwishura uzana amajambo yiwawe raba mama wanje arabiguyemo birirwa bamufata bamubwirane ubona tutazafata ibigenderaho n'umuryango wanjye utanguye kubigenderamo kubera ibintu byo waba ukora ntazi mama muvyeyi tubabariye kubona byarashitse burya aho uri umuntu ukuze urabizi yuko kuva na kera ubwoko bw'Imana bwamye butotezwa sivyo uyu munsi ahubwiye ko ndi pasiteri umukozi w'Imana nubaha Imana nkorera Imana abo rero nabashaka kungirira nabi kuko burya ubu ukumbona je ndi nyakamwe nta papa ngira nta mama ngira nta muyomba ngira nta bishwa ngira n'abasokuru n'abasokuruza barabishe bose gituma rero nitanze no kugira ndagukure haje nukubera mbona ko ari umuvyeyi nsigaranye ari umuvyeyi mfise ujya mujyango nyene ubona ivyo ndiko ndazira n'ubu ni ibintu by'ishari n'inzigo byabaye kuva kera mu miryango iwacu kubona batanezererwa n'ubuzima mbayemwo kubona aya matungo ufise nkiri umwana muto nk'uko wanje cyo bajya mu mutwe bikabonona bagaca bashaka kugira simbeho ntibabone je ndiko ndahema ariko nanje kubwo Imana iruta ingabo ngo masenga Imana ndasenga cyane nk'ibifungo byinshi cyane ngatakambira Imana kanyumvira cyo gituma none umunsi ubona tugeze nga turi bazima bityo rero muvyeyi wihangane Imana iraza bayo izodufasha n'ubundi turi ku ruhande rw'Imana mwana wanje egome ivyo ndavyumva iyo umuntu yirongeye utuntu abasi barakaka ugasanga bamwirukako kandi atacyo baba bamuterereye aba yiherewe n'Imana rero ariko naho uvuze egome ndavyumvise ariko babana banje n'abahungu banje babiri bari hehe ko mbona hasigaye ndigiti ntazi niyo bari ntazi niyo baherere ntazi niyo bageze bari hehe muvyeyi bajya kuko bamaze kubona ko namaze kwirongera undi muvyeyi narose undi muryango bari bazira undi ko nzopfa ntarose umuryango ntarose umugore nico gituma bategerezwa kuntoteza buri kintu cose bamenye n'ahantu hose noba mfise inshuti mfise umuryango kugira ngo batoteze babuze amahoro
nabo ntibabeho. Kuri ico rero bajya abahungu baya nta kibazo kihari, amazu arahari menshi, turashobora no kunabimura nabo bakaba mu yindi nzu ufise hariya kuri 14 bakabaho. Kuri ico rero kindekere ushira umutima hamwe, ahubwo umukobwa wawe akurabira ahantu uruhukira gufungurire, hama ibisigaye nabyo ngira turaza kuvugana ngarutse. Reka Jesse imbere ku kazi ngira turavugana ngarutse. Umukobwa wawe aca kurabira aho uruhukira gufungurire, ibindi navyo ngira ni hanyuma. Ego memuze wamukoze. Byara wose ubizako. Sawa murakoze namwe. Murakoze. Tutagize ngoga ngo dukwakwane. Ndabona umugabo n'ikizimu ngara.